Kuri yo hambere igenekerezo rya 24 Munyonyi no mwaka ishirahamwe mpuzamakungu Cordaid ryaratunganije uruganda Muyinga rwo guhanahana ivyumviro kubijanye n'ishigwa mu ngiro ry'umugambi waryo Padfire mu kiringo c'imyaka 5 iheze uriko urafasha bene gihugu mu bijanye no kubaronsa ingurane hamwe n'ubwishingizi. Urwo ruganda rukaba rwahuje abaserukiye abandi bo mu mashirahamwe y'ubwishingizi hamwe nabo mu mashirahamwe yo kuziganya no kuguranana agizwe n'abarimyi, aborozi, abagwiza mbuto eka mbere n'abaje baserukira leta. Umuhuza bikorwa w'umugambi Padfire akavuga ko ivyaranguwe bishimishije uravye amahangiro wari ufise kuko ngo abashika 41,000 baronse ingurane n'ibindi. Muti none mubona mwashitse kuki? Dufatiye ku biharuro tugafatira kuri ubwo buhinga bwose twakoresheje gushika ubu tugeze ku 41,000 birenga gatoyi by'abashoboye kuronka ingurane bashasha tudaharuye abahora basanzwe bakorana nayo mashirahamwe. Twarakoranye n'igisata kijanye n'ubwishingizi. Muti ubwishingizi kubera iki? Ama microfinance yarafise amakenga. Fise amakenga yuko izo ngurane zatanzwe zishobora kwishurwa. Kubera iki? Kubera hari abantu bwa mbere basaba imfashanyo hanyuma bagaca bayikoresha ibindi atari mu burimyi. Kandi no kubakurikirana ugasanga ntibabakurikirana cyane. Ikindi catuma yari ihindagurika ry'ibirere. Ihindagurika ry'ibirere rije wacu usanga nk'umuntu yafashe ingurane ntiyashobora kwishura kubera atari kuronka ataba yimbuye. Mugubu twaciye dukorera ku bwishingizi dukorana n'ishirahamwe Inkinzo. Ubu turiko dukorera kubiza bibiri. Ikiza ca mbere mu gihe habaye imvura nyinshi ikonona imirima. Kiza ca kabiri mu gihe habaye imvura nkeyi naho nyene ikonona imirima. Ni kuvuga umwimbu ca ugabanutse wa murimyi ntaronka ico yaza kwishura ryashira hamwe naryo nyene ntiriheza ngo gishurwe. Ubu rero muri iki gisata kijanye n'ubwishingizi bw'imirima ngaha muri kano karere turimwo ku mahera basirishije ico novuga ngo investissement bashize muri uwo murima wabaye asure ni hafi y'imiliyoni 500. Izo ni miliyoni hafi miliyoni 500 zakingiwe mu gihe horamo kagize ikiza kibaye bazoheza bagaca bashumbushwa uko twabikoranye. Avyo byose rero umurimyi aragiriranira amasezerano n'umu assureur. Agatera kamo leta eka n'ayandi mashirahamwe gushigikira igisata c'ubwishingizi kuko kitaratera imbere mu Burundi. Iki gisata c'ubwishingizi mu burimyi ni gishasha kandi n'amashirahamwe ajejwe ubwishingizi menshi aracakwega ibirenga aracafise impungenge zo kugira ngo bagende gukorerayo. Rero turavye ibikorwa duhejeje gukora muri uwo mugambi turabona yuko hakiriho intambamye. Kugira rero ubwishingizi bushobore gukomera tuwasaba yuko leta n'abandi bafasha bayo bogerageza cyane bagashigikira uwo mugambi w'ubwishingizi. Nshaka kuvuga yuko bose bivansiyona prime itanzwe n'abanyagihugu kubera prime ubu urashobora gusanga ahari habarimye badashobora kuyitanga kubera ibiharuro bica bitanga yuko prime itegeza kuba nini. Ariko mu gihe leta n'abandi bayifata mu mugongo boshobora kubishigikira cyane iyo prime yogabanuka hama bene gihugu bagaheza bakafata ubwo bwishingizi kuko mu bo twabonanye bose twarashoboye gushikira abantu barenga 500 bose bagumye bagaruka kuri ico kintu. Uburyo ukabona yuko bifuza gufata ubwishingizi mugabo uburyo bugaheza bukabuke. Eka n'abene gihugu bafashijwe n'uwo mugambi barashima cyane kuko ngo baronse ubumenyi baronka ingurane ubwishingizi n'ibindi ubu bakaba bari ku ntambwe ishimishije mu iterambere. Microfinance hoje yaragerageje kuturonsa ingurane z'uburimyi
gutyo umugwazo uba uribagiwe. Hama ruhande y'ivyo turadandaza umwimbu wacu mu mwidegemvyo, ni ukuvuga ku biciro twifuza no ku mwanya twifuza, ntawe udukandamiza ngo nitudandaze ku nguvu kubera tumufitiye ideni. Oya, tudandaza mu gihe tubishatse, tubona ko bikenewe, amafaranga ashobora kuza uko tubishaka. Hama akandi karusho ka kabiri, umwimbu wariyongereye kubera ayo mafaranga iyo ngurane duhabwa na microfinance hoje family. Muri uko kugwiza umwimbu twararonkejwe ubumenyi bwo kurima ku buhinga bwa kijambere igiterwa c'umuceri biciye muri Cordaid ifatikanije na hoje family microfinance umuryango. Twaramenye guharura ifumbire dukoresha bivanye n'ingene umurima wacu ubungana, gutyo turamenya n'ubwoko bw'ifumbire buba bukenewe mu gufumbira umuceri n'ikiringo kandi dufumbirirako. Ivyo vyose tukabikesha Cordaid na microfinance hoje family. Dusaba kwagurirwa amahangare n'imbuga zo kwanikirako. Ibyo badufashijemo ni mu ngurane zijyanye n'uburimyi nk'uko mubibona ngaha, byo kurima ibihoke, ibigori be n'amatomati nk'ibishinga ntahe. Mu bijanye n'ivyiza tuba twarabonyemo muri iyo migambi, harimwo kurima kijambere. Ivyo twebwe ntavyo twari tumenyereye, ntavyo twari tuzi. Hanyuma rumaze kuza harabare guharurira umurima, ukabona n'ibizokora ari imyavu, ari abakozi no gusarura gushika ku cyanyuma. Bica bituma rero umunywanyi ashobora kuba yosaba ingurane bivanye n'umurima afise agiye kurimamwo. Kubijanye n'ubutunzi, ubutunzi mu miryango bwaciye bwiyongera. Turiko turarima uno musi ibikorwa umuntu twahora turima ahantu hanini atani ikintu uza gukuramo, atamusaruro uzokuramwo, ugasanga urimye ahantu harehare gose. Mu bw'ubu kubera iyi Cordaid ifatanije n'amashirahamwe yaduhaye ingurane, no kuvuga ubu turarima ahantu hatoya ukimbura cane gusumba ubwa mbere umuntu yanavunika atani ikintu azokuramwo. Ubwa mbere ashaka kukobrija kuriha ku kwezi, nta murimyi yoriha ku kwezi. Mugoba ya mashirahamwe aduha ingurane afashwe mu mugongo n'iyo Cordaid kugira ituronke iyo ngurane, baratwemera tukariha ku mezi 6 kandi ukarihira rimwe. No kuvuga uba wamaze kwimbura ukarindira n'agasoko, uba witonze utarushe nk'ubwa mbere. Ivyo rero iyi migambi itaraza siko vyakorwa. Tutararonka amatongo twashobora kurima ihegitari 4, twashoboye kwimbura itoni 4, mugabo ubu muri rusangi nta numwe aja munsi y'itoni 10. Hanyuma twaciye dusanga impande yavyo mwizo ngurane no mu byo twakuye mu mwimbu, twarashoboye kuguramwo ibitungwa vya kijambere nk'inka, aho usanga umuntu afise nk'inka zirenga 3, uhereye kuri 3 zishobora gusanga ziharura imiliyoni ishika 12. Hanyuma tumaze kugwiza imbuto mwizo ngurane twahawe na CCM, twaciye turaba mu kibano tuje turegeranya imigwi mito mito, nawe nyene yararonkejwe imbuto zirobanuye kugira umwimbi wiyongere. Hanyuma bahabwa imbuto zirobanuye tubifashijwemo na Patifil yaragerageje iraduhuza twebwe abagwiza mbuto n'amashirahamwe yo gukinga ibiza bita
assurance inkinzo. Aho rero duca tubikora tubinezerewe, na cyane cyane mu gihe twoshobora guhura n'ikiza ntidushobora guhomberayo, tubifadikarijwemwo n'iyi assurance inkinzo. Rwizambuto w'ibigori arashima vy'umwihariko Padifir aravye intambwe yatanguriye ko niyageze ko ngo nubwo ahura nibiza uwo mugambi uramushumbusha. Ntitwishima bisanzwe. Padifir yaratubereye ikiraro, iratubera urumuri mu rugendo rwacu rw'iterambere, kuko namye ndabibabwira ko natanguye kugwiza imbuto mu 2021 nkwijije imyaka 29. Natanguriye ku hegitari imwe n'inusu. Cordeide mu mugambi wayo Padifir tuza kumenyana iherekeje CCM ndi ku hegitari 3. Uyu munsi kugeza ku itariki nuku kwezi n'uyu mwaka nkaba ndimo ndakorera ku hegitari 19. Ihegitari zishika 15 n'igice ari izi wanje ngaba nkaganza. Nazo nkaba ndazikorera ku iyi mitumba ya Munyinya, Bucamihigo na Rushombo. Rero Padifir tumaze kumenyana inyuma yaho niyo yampaye uburyo maze kugura izosi, irampeka, irandangira iyo ntegerezwa kuja kurondera amafaranga yo gukoresha izo hegitari zanje, mu gihe abandi yo bitaye ku rutaro bakaronka isi babaho nabi kuko babuze uyundi mutaye wo kuja kuzikora. Je rero vyarambereye ikiraro, birambera urumuri. Bamaze kumperekeza baranyereka umuvyeyi CCM, nayo ndayamurako sanga bafise ikiganza ciza, uburyo bampaye ndabukoresha, Imana irabuhezagira ndabusubiza. Umugambi Padifir nuhezagirwe waje hageze. Ibiza n'isibe umurimyi vyari vyarase ko tugarukirwako, canke ngo tubwirwe vy'ukuri akamaro k'umurimyi kwari ntangere, kuko umurimyi twe twahora tugayice. None rero mu vy'ibiza n'isibe mu mwuga wacu wo kurima, Padifir yaraduhujije n'ikigo Assurance inkinzo y'umurimyi. Baratwigisha ko ubwo bwishingizi buhari, turabwumva. Tumaze kubwumva twarabwumvise kare kuko arico cari kiduhanze amaso. Kugera ubu nkaba narashoboye kuriha ihegitari zishika 7 mu kwikingira ivyo biza n'isibe tutabatuzi iyo bituruka. Umuhanuzi wa Buramatari w'intara ya Buhumuza ajejwe ivy'amategeko arashimira ishirahamwe Cordeide kuko rifasha mu iterambere ry'igihugu, agasaba bene gihugu gushira mu ngiro inyigisho baronkejwe n'umugambi Padifir. Hengurukire ishirahamwe mpuzamakungu Cordeide ridahengeshanya mu gushigikira intumbero ya leta biciye mu migambi itandukanye, na cyane cyane muri iki gisata cyo kuziganya no kuguranana hamwe n'ubwishingizi, ari naco cadukoranije biciye mu mugambi Padifir. Uru ruganda rero nakaryo keza ku mashirahamwe yo kuziganya no kuguranana hamwe no gutegekaniriza kazoza kugira ngo abandanye ashira mu ngiro ibyo yakoze muri uyu mugambi Padifir, bagume batera baje imbere kandi ababitura aribo banywanyi babo baze bahungukire, maze yambono kazoza y'igihugu cacu cifashe mu 2040 n'igihugu giteye imbere mu 2060 tuze tuyishikire. Tuboneyeho kandi n'akaryo ko kurarika bene gihugu batwumva ku maradiyo no kuzindi mbuga z'amakuru gushira mu ngiro inyigisho batanguye guhabwa n'ishirahamwe Cordeide mu mugambi wayo Padifir. Umugambi Padifir ukaba urangije ibikorwa vyawo mu kiringo c'imyaka 5. Abitavye ubwo ruganda nabo bakaba baje bavuye mu ntara za Butanyerera na Buhumuza.